Dike ku munsi w'ejo kiravuga uko witwa Marc Guéhi inyuma yo kudashobora gusinya amasezerano uvuga ngo canke adashobora kubaja muri ekipe yitwa ndavuga ekipe ya Liverpool vyasera ko vyamaze ko binarangira buriya vyamaze kuvuga uko witwa Marc Guéhi ivyiwe akandwa n'amakipe atandukanye mu ekipe ya Real Madrid n'ekipe FC Barcelona amakipe uko arabiri yose ariko ariyumvira avuga ngo mbega witwa Marc Guéhi nakunoza kudukirira ko tubona ko mengo profile yacu cyangwa profile yiwe hari kurusha kirafasha nakene baswe tugane kuri kiro kintu Marc Guéhi muramuzi imyaka 28 ni Marc Guéhi nako Marc Guéhi hari niko ndamugeranya ngo Guéhi basi cumenga ni Guéhi uri muntu wese asoma ukuntu abavyo basi bivana no bashatse nyene kugira ngo abantu bumve neza umvu wariwe wariwe kubera ko umuntu wese agira ukuntu yumva ibintu cyara amajambo yakunda kunanira hariho Marc Guéhi wa FC Barcelona na Marc Guéhi na Marc Guéhi kuvuga gisariya no kuvuga uvuze Guéhi ucumenga uvuze wandi wa FC Barcelona Marc Guéhi wandi yaja muri Chelsea kuvuga Guéhi haya ni Guéhi rero basore yego ekipe ya Crystal Palace yaki yarondera no vuga ngo no musore nako bari bifuza ko bamushaka ko banashaka ekipe Liverpool yatanze miliyoni 55 ariko ntivyakunda ko ashobora kuja muri ekipe no vuga ngo yande ya Liverpool uno musi ekipe ya Barcelona ekipe ya Madrid bamaze kuvyumvira bavuga ngo bega uno muhungu nakoroza iwacu tubona ko amasezerano bagiye kuba narangira banashaka 2026 mu kwezi kwa mbere no musi rero ekipe no vango zibiko zamurondera ndakituganire eske kuno musi Marc Guéhi muramubona ashobora kuja muri ekipe yahe iyo ushaka kuronka umwanya mbega ni muri Barcelona mbega ni muri ekipe yitwa Real Madrid bive n'abakiri bafise no musi muri defense za muri zibiri ndakine mungiye mumbwire uno musore imyaka 26 niya ekipe abereye nima mubona atayibereye naho muvuge nta habereye cyangwa mubona ari mu ekipe ibereye cyangwa yibereye cyangwa mubona ko izi ekipe z'ukwezi zibiri ashaka kuzozikinamwo ndakitugane ku ikintu bwana Houston Marc Guéhi novuga yuko imigwi kiramurondera atari mike Liverpool aho hambere yaragiye muri diri yiwe birananirana byanka ko ishobora kumusimbana ariko kandi ubu tuko turumva yuko umugwi wa FC Barcelona ndetse na Real Madrid ko bashatse kwivanga muri diri yo gusimbana no musore ndavuga Marc Guéhi w'imyaka 25 no mu defenseur hariya muri Crystal Palace ariko ugarutse ukaraba muri yo migwi yose igera kuri 2 ndetse Real Madrid no mu FC Barcelona bose basa nk'abantu bakeneye mu defenseur kuko no munsi muri FC Barcelona inyuma y'igenda rya Inigo Martinez biravugwa ngo cyane yuko defense iri kirayumbagirika nta bintu bizeye cyane muri defense mu mugwa FC Barcelona kandi ugarutse ukaraba muri Real Madrid dego nivyo barafise Dini Hodgson barafise bano ba Eden Militao no munsi bako baramuhenga hengeka ariko nizera yuko ivyo byose guhasha Eden Militao ni mu nzira yo kumugerageza kubera yuko nimba ari Antonio Rudiger baramugerageje barabonye ivyiwe nimba ari Dini Hodgson baramugerageje barabonye uno mukinyi ndavuga Raul Asensio baramugerageje barabonye ivyiwe David Alaba wewe ujyana gahomera bunwa ntoko turanavuga vyinshi kandi asa n'umukinyi novuga atari mu migambi yo gusohora yo kumusohora muri no Real Madrid kuranyumva rero novuga uno Marc Guéhi kuza muri Real Madrid novuga ati byo babyiza cyane gusumba kuja muri FC Barcelona kuko muri FC Barcelona bacafise uno musore Pau ku Barca barafise Ronald Araujo ubona yuko aho hanyuma aho hambere bashatse kumusohora ariko bikagaragara yuko Ronald Araujo kumusohora akiri mu bihe bibi biba bigoye cyane bo bamuhombye ko bifuza kumungukako kanatsinda aracari na muto ariko imikinire yiwe nimwemerera nikira convaincre no mu FC Barcelona byanatumye ubona yuko uno mugabo Dieta Hans Flick kugerageza uno mukinyi ndavuga Eric Garcia muri axe centrale ndetse n'uno mukinyi ndavuga Christensen ivyo byose ni nyuma yo kubona yuko defense duo ya Ronald Araujo ndetse n'uno Pau ku Barca itameze neza ariyubara kugerageza mu zindi ariko kandi
ino duo ya Christensen ndetse na Eric Garcia yatanze akazi keza imbere ya Rayo Vallecano. Ivyo ni ibintu bimwe bikubira duicizere yuko Ronald Araujo ariko arava mu nzira zuno mugwi wa FC Barcelona. Ariko hakagaruka ya dosi ivuga yuko biragoye cyane Ronald Araujo kumusora mu gihe karagugwa 25 30 baramwifuza ko amahera menshi biza gutuma rero mu FC Barcelona ugerageza uburyo bwose bamwubakira ko bakamugerageza kumudugiriza urugero rwiwe kugira garuke kubihe kugira ngo bikunde bamukure ko gafaranga kanini. Urumva rero wa mwanya wo guha Marc Guéhi mu gihe akiri abandi bakinyi bagera kuri batatu bako barabikora neza, ubona yuko bazohabwa umwanya mu FC Barcelona kandi akongera ko uwundi bisabwa yuko bamudugiza urugero kugira ngo bamugurishe bamuronke gafaranga. Cha kibanza cha Marc Guéhi kibagisa nikinagoranye cyane muri kano kanya. Urumva Marc Guéhi muri FC Barcelona abaje nka wa mugwi aje gutegurwa kugira azofashe FC Barcelona mu myaka iri imbere atari muri uwo mwaka nyene. Jemba numva reko yokwerekeza muri mugwi wa Real Madrid byamaze ko binagaragara yuko Antonio Rudiger bitariko bigenda neza ndetse nuno Eder Militao nivye karageragezwa ariko nivyo ndi bavuga ati abujya mu mpumyi uhumye ijisho rimwe ni warongora izindi mpumyi. Rero Eder Militao asa n'impumyi ijisho rimwe abandi bose barahumya amaso bikuranyumva kuko Dini Hodgson yatowe nk'umu defenseur mukuru ahubwo akwiye kurondererwa uwundi muntu bakirana kumwongerako. Rero muri abo bazoza kumwongerako basanzwe bafise abakinyi bagera muri bafise uno Eder Militao barafise Raul Asensio barafise Antonio Rudiger abo bose bararavye basanga nta kigenda. Jemba numva rero Marc Guéhi ko yoza muri FC Barcelona. Marc Guéhi jebuya iyo ndavye Guéhi ariko rakina narabikunze cyane gose ibintu akina ndavuga nti uyu mukinya nyibutsa abakinyi benshi cyane mu mupira w'amaguru kubera ko janyibutsa umwana twakunze cyane gose muri club ya Arsenal mu petit cyangwa se umuhungu yamukama hari mu Bubirigi umugabo yitwa Thomas Vermaelen yarakiniye na club ya FC Barcelona yari mu Bubirigi Thomas Vermaelen ni mu bakinyi bavuga ngo bakiniye Arsenal inkino nyinshi ariko baza gutsinda ibitsindo birenga 10 bavuga yarabakiniye inkino zirenga 100 aza kwatsinda ibitsindo birenga 10 muri equipe ya Arsenal. Afise vyisha nyibutsa Thomas Vermaelen bigomba guhurira ko no mugabo witwa Marc Guéhi cyane kubijanye na navuga ngo n'ukuntu yitwara mu kibuga ubufyera akora no kuvuga akomenya ngo ndi mu defenseur akakanya harageze ko ushobora guhengeka harageze ko nkora kuno harageze ko nkora kuno n'ibindi bitandukanye. Abandi bantanyibutsa uyu mugabo aranyibutsa umukinyi navuga ngo yakiniye equipe ya Real Madrid. Umugabo yakiniye equipe ya Real Madrid w'umunyaportugal yitwa Ricardo Carvalho. Yarakiniye na za Chelsea. Ricardo Carvalho kimwe mu bintu navuga ngo yarahuriye ko none umugabo witwa Marc Guéhi ni ikintu cyitwa gusoma urukino, kumenya urukino ruza kugutera pressure no kumenya urukino rutaza kugutera pressure. Gusoma urukino, kwiga mu kibuga bariko bakira ibiki, ibibuze kano kanya mu kibuga nibiki, eske nofasha iki kugira ngo ibi bintu tubishikeko. Undi muntu uyu mugabo novuga ngo anyibutsa mu mupira w'amaguru aranyibutsa n'umukinyi novuga ngo yitwa Koroturi w'umunya Cote d'Ivoire yakiniye equipe ya Arsenal na Manchester City. Umukinyi nawe numwe mu bakinyi novuga ngo banyaruka bita ku bantu urabona Sergio Ramos kuno yakina ndamubona ni kuvuga babandi akikubona akubita anyaruka agwana w'ingwanyi mugabo kandi akorera abafite discipline nyinshi kuno ko bapaho kubaza. Rero Gino vuga ngo uyu mugabo yitwa Marc Guéhi afite abakinyi benshi cyane no ngo anyibutsa mu vyakina ari discipline ari aggressive ara kubita kandi kanatsinda ntakunze no gukora amakosa imbere y'izamugiwe kuno kwa bana basore nka badota pamekano muri Bayern Munich. Uno mwali pose sana. Ari pose gose sana. Ari pose ari discipline iya kubona nyibarukiza urumusatirizi ewa nagufinatisha arazi yuko mwizamu ryanje negezwa kuwakingira arakubita n'amakolapira myinshi yo kubwanje. Numwe mu bakinyi bari moderne bagezweho kano kanya buri equipe yose yo kwipfuza gutunga muri squad zayo. Kumwumva muri Barca kumwumva muri Real Madrid je ni kintu ciza kuko Barcelona kugeza akanya defense yabo ntiri stable kubera ko uyu mwanya ushobora kumva Afrika zanye umu defenseur cyangwa aba defenseur babasubiza ukumva aribo ariko arashimagiza yuko aribo bitwaye neza cyangwa se aribo bariko baratanga ibintu bimeze neza kuruta wanashima n'abatanguye mu kibuga.
uyu mwanya ushobora kumva anovuga ngo muri Real Madrid bariko baritanga ego barafise aba defenseur beza mugabo bariko barabisha amasande yatandukanye kubera ko batizeye ko Eder Militao ashobora kubamarira kinini kanatsinda nubwo banafise Eder Militao uraseshe n'abandi batandukanye ntaco bariko barafasha cyane gikomeye mugabo ibi bintu byose ari ibintu bitegezwa kumanza kurindira kugira ngo tumanze dufate ingingo zo kuri nimba Marc Guéhi yoshobora gusinya muri club nka Real Madrid canke equipe nka FC Barcelona kubera ko izo equipe zose zifise abakinyi novuga ngo bariko baraza kugerageza kugira ngo barebe ko ushobora kugira ibiharo vyiza ushobora kubavugira ko muri equipe nkuru za navuga ngo kwa muri izo equipe zabo kandi bahagaze neza rero nivyo kurindira nivyo kwitondera Marc Guéhi n'umukinyi mwiza mugabo no kurindira tuze turabe nimba vy'ukuri azoshobora kuronka ikibanza muri izo equipe zose kugeza aka kanya atakibanza je kubwanje hafise na ahantu hose ko yabiri yaba kwa Madrid yaba kwa Barcelona ntabwo nayo ushobora kubaja agashikaronka ikibanza gihagije muri 2026 ahubwo oya kuja akaronka ikibanza agiye guhangana akaronka ikibanza yo nakironka mugabo ahubwo nta equipe ni imwe muri 2025 no mu kwezi kwa mbere ishobora kuzosinyisha Guéhi kiretse ngira ngo ivunikishije abakinyi kubera ko ama squad nabo bafise nabakinyi batari babi cyane Eder Militao nubwo burya atari umukinyi mwiza gose ariko no mu defenseur burya nimbuto ndetse aba defenseur ijana ba mbere beza ku Eder Militao no musiga inyuma kandi kanatsinda no mu defenseur ashobora gufata ikibanza cya Real Madrid akagihagaramo neza erega iyi Real Madrid yaratunze Sergio Ramos ikimutungana na Rafael Varane uwo Varane yarihika kuri Ramos erega nimba ari na Barcelona yarigeze gutunga abakinyi umwe ugasanga bamwe bamwita ngo ni mubi uwundi ugasanga bamwita ngo ni mwiza kandi ugacikanatsinda ugaca usanga biriko birafasha aka kanya kandi abanadukurikirana bamenye ngo twamaze no kugira no kuri Facebook turi live rero ni ibintu vyiza cyane gose kumva umukinyi nka Marc Guéhi ariko aravuga muri Barcelona ariko aravuga muri Madrid kubera ko ubwa mbere na mbere regari na desi no kumva atagiye muri Liverpool yarazi ngo Liverpool yaza kumusinyisha biriza kurangira ntiyafonsa cyane nk'uko byakozwe n'abakinyi bo muri Brentford n'umugabo yitwa umugabo w'agapara yitwa gute yagiye muri Newcastle United yitwa Iwan Wissa Wissa ntiyafonseje nka Wissa ntiyafonseje nka Isaac ntiyafonseje nk'umugabo yitwa n'umukinyi wa Chelsea w'umunya Senegal Nicolas Jackson wewe yaratekanye aravuga ngo ndizeye ko equipe yanje na Liverpool bazobirangiza bikogwa mugabo ntivyakunda ko bikogwa hanyuma ngo aje gusinya muri equipe ya Liverpool aracakeneye aracafise inyota yo gukina muri equipe nkuru nimba aragifise inyota yo kubikora je nibaza ko haracari gihe kinini novuga ngo co gukora cyane kugira ngo bino bintu bigere kure rero je kubwanje novuga ngo nimba Wissa nako nimba uyu mugabo yumva yipfuza kuzoshika muri izi equipe ategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo arabe ko azohashika kandi kanatsinda hari amahirwe yo kuzobishika ko kubera ko izi equipe nazo nyene ziracagira ibibazo muri defense mugabo muri kuno kwezi kwa mbere cyangwa kwa gatandatu biragoye ko tuzobabona ubundi bavuze ko amukeneye kuno kwezi kwa mbere biragoye bavuze ko amukeneye kuzomusinyisha mu gihe amasezerano y'ibazona arangira ukwezi novuga ngo kwa kangahe muri 2026 uno mungu Marc Guéhi umukino uvuga ngo ariko aronderwa n'amakipe ko arabiri no munsi vuba ahubwo ariko arondegwa n'ino equipe ya Madrid na Barcelona bazoze gukina azoze kubakinira umwaka uza 2026 kuvuga ngo muri equipe ya Madrid bashaka kudoba baso yitwa David Alaba Anthony Rudiger n'abandi batandukanye baza ko mugabo zoshobora gusohora muri abo mugiye muri Barcelona naho nyene abashaka gusohoka cyangwa bashaka kuba binjira niyo mpamvu nako ndababaza abasore mugiye 2026 abo bahuko ari babiri yaba ino equipe ya Barcelona cyangwa ino equipe ya Madrid ni hehe yogenda karongo umwanya atakibazo cyo kuvuga ngo wowe Marc Guéhi uje kuba wirondeza ubwo kumengo Houston kwa Barcelona na Real Madrid abakiye ko baragenda mengo gusohoka no gusanga numengo abakiye equipe ya Real Madrid nimu bashobora ko bosohoka bajoshaka kuronka kibanza wowe niko ushobora kubibona cyangwa uravuga ngo ahubwo kwa Barcelona ho vyoshaka kwa vyoro 2026 pan no mwaka mu mwaka uza 2026 nizere ko mu mwaka uza byo byamaze no gukemuka cyane kuko no munsi ugeregeje kuri iyo migwi yose igera kuri ibiri bacafise baba defenseur bakiko baragerageza barabe uwoza
akavyitwamo neza agafatisha kamera neza uriko urumva bigoye cyane kumva yuko rero uno Marc Guéhi yoza yihusa ubunyene ukumva ngo yoshika ronka umwanya nivyo umwanya yoronka ariko amanje kuwukorera akawugwanira kuko haba muri Real Madrid uno munsi bacagerageza barabati yego nivyo Antonio Rudiger twaramupimye sivyo twarabonye ivyo Raul Asensio nabonye twaramupimye twarabonye ivyo uno munsi hageze kuri Eder Militao kandi Eder Militao aramaze ivyo bivanye n'ivyo yatweretse ku rukino rwa mbere amahego ni menshi yo kumutanguza kandi uno munsi ku rukino rw'uno munsi ndetse n'urukino rukurikira turumva ko ari wenyene tuzoguma dushira imbere kubera yuko niwe amaze gutwereka nivo iri hejuru gusumba izabandi bose tumaze kuba tuko turanagerageza uno munsi mu FC Barcelona nivyo Inigo Martinez yaramaze kugenda uno munsi defense FC Barcelona yamaze kugaga nk'irikira yumba ariko kandi ku rukino ruherutse rwa Rayo Vallecano baragerageje barapima uno mukinyi ndavuga Andreas Christensen ndetse na Eric Garcia barabonye ati defense ya ino duo y'abana bakinyi bagera kuri babiri iyo zikaba nzizi gafitinga gusumba iya Ronald Araujo ndetse n'uno Pau Kubarsi ariko kandi nababwiye naciye kuri Ronald Araujo gahunda umugwi wa FC Barcelona mufitiye ko ego kumusora si ikibazo ndetse n'amafaranga baza kumuronka ko Ronald Araujo rero novuga ati inyuma y'ino sezo novuga ati haba muri FC Barcelona canke muri Real Madrid ibintu bizoba byamaze kuba binadadanuka byamaze gutatuka haba muri Real Madrid bazoba bamaze kubona ati burya aba defense tubona ko bashoboye naba biharakenewe ko tuja kurondera abandi muri FC Barcelona hazoba hamaze kudadanuka hamaze kuboneka ati burya rero ingingo amaze gufatwa ni kugurisha Ronald Araujo canke yaradugije urugero akwiye kuhaguma kugira ngo dushobore kubona yuko twogura abandi bakinyi canke abanyene bahari ko bakwiye novuga ati ivyo bavyiza cyane kuko no mugigera kuri ibiri yose yacagaragaza yaho umengo inyuma muri defense sikirenga bariko bariga ikibazo c'inyuma baraba ati eske nimba vyokunda kumwakuza twoja kwisoko canke abahari barakwiriye ariko ndabona ko amahigwe menshi ino migigera kuri ibiri umwakuza bafise amahigwe kuzoja kwisoko kugura abakinyi gusumba yuko bokoresha basanzwe bahari nuko kabisa bimeze kwitwa Marc Guéhi mukino uvuga ngo akina equipe ya Crystal Palace kararonderwa no uvuga ngo n'imigwi itandukanye hamwe equipe ya Real Madrid n'equipe ya FC Barcelona nuko uvuga ngo bimeze ariko Robert Lewandowski ngo bari bagiye ko yanka ngo nuvuga ngo offer y'imiliyoni 100 bari bamwemeye Arabie Saoudite mu mugwe nuvuga ngo utagikuri kagaragara ariko witwa Robert Lewandowski navuga ngo uno munsi ashakene muri equipe ya Barcelona ari kintu ngikene gutanga muri equipe ya Barcelona ubwo Robert Lewandowski Patrick kuba yaremeye shakanka kwa inofe y'imiliyoni novuga ngo y'imiliyoni 100 yo muri Arabie Saoudite ubwo niko bari kusamara ubwo yaragikine ko tubona kugeza muri kano ka Robert Lewandowski atani gitsinda atana match yo nashaka rasha gukina bega Robert Lewandowski ubwawe yubafashe ikintu kizima canke yo yiyumvire na mu gihe bamubwiye ati pare sezo uzotura nko miliyoni 100 atavye kuvuga ngo hariya na hariya Robert Lewandowski bwa mbere na mbere canke se abakinyi benshi muri kino gihe bariko bakora ibintu kubera ko batumva gusa rega ntibariko babikoreshwa nabwo hari ibintu byinshi biriko biratuma bano bakinyi bavuga ngo bisanga bategerezwa kubikora kubera iki bwa mbere na mbere ndabira